enya kubabura amatare wacu kuvuze ngo n'abandi bacu wabazaniye Imana iguha imigisha kandi yo ku yindi ntwaro urongore ku provinsi ya Muramvya yacu uyigire neza nkuko wayitagatishije kuko umunsi ndagusaba ututuntu nk'iciza mwaka wakoze muri komine Bukeye nabonye umutegetsi wa mbere aza gusangira n'abagenda n'umuga n'ibitama byashaje harimo n'ibyagugumizuku bagenda barabasegura mbona araca baramukije bose arabahereje ico barya ico bafungura ico banywa n'ico bivuga n'isabune y'uko n'agahamba kabatahana muhira ngo ntimugende n'amaguru ngo genda n'imodoka ngo abagenda n'imoto mugende n'imoto mushike muhiri wanyatanko manzi twese abahari nta numwe yavuye adashe agize ngo inyota iramufasha ngo byangwa izuba yashonje byose yarabiduhaye none iciza nagusabye urakishikirije ugira amahoro ku Mana mu bantu aho uciye bagende bavuga ati nguje umuvyeyi w'igihugu buramatari wacu w'intara nziza ya Muramvya tugira amahoro n'agateka mu banyagihugu bose uburimyi ubworozi byose ugumubishigikira tugire kirisi handi ubwo urunganwe tuzinanye bo kwiga umwuga atari kuri CFP Muramvya Centre de formation professionnelle de Muramvya nimwe mu mashure y'imyuga y'akarorero ari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi batanga inyigisho z'akanovera zitandukanye mu myuga itandukanye igezweho Centre de formation professionnelle de Muramvya ni kimwe mu mashure afashwe mu mugongo n'ingoma y'ububirigi biciye mu mugambi mbere bakaba batanga inyigisho mu myuga itandukanye ariyo masonnerie, menuiserie, soudure, couture, plomberie, aribyo byo gukora amazi, mekanike byo gukora imiduga, electricité byo gukora amatara, bureautique byo kwandika mu biro cyangwa ibijyanye n'ubuhinga bwo gutuma tubona n'akamakuru aribyo teyisi. Ibyo byose babitanga bakoresheje ibikoresho bigezweho ku buryo umuntu ahaciye asohoka afise ubumenyi bukwiye ku buryo ibyo kwishingira akazi iwe kaba ari agakino k'abana. Akabijya kandi ni uko abanyeshuri basohotse kuri iryo shuri igihe baba bashoboye gutegura umugambi bashobora kuroswa bimwe mu bikoresho bakeneye kugira ngo batangure kwishingira ama entreprise yabo gutyo bakazoza barariha buke buke. Ikindi nuko mu gihe baba bariko baragira bya byigwa byo kwimenyereza aribyo stage bararoswa uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo bashobore gushika ku mirimo. Jewe rero nzi akamaro ko kwiga umwuga no kwishingira akazi ukigenga ukipangira amasaha yo gutonda nayo gutaha ukamenya no kwirondera amasoko ukagira entreprise wishingira nta handi no guhanura atari kuzorungika umwana wawe inshuti yawe cyangwa umugenzi wawe kwiga imyuga itandukanye kuri CFP Muramvya. Cyo kuvayo ikigabane ca 23 kuva ku murongo wa 20 gushitsa ku wa 27 Imana isezeranira abisirayeli kubarongora itengera n'umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikanaho nateguye muze mumwubahe mumwumvire ntimuze mumugararize ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose nanje nzoba umwasi w'abansi banyu
nzoba umugwanizi w'abagwanya, nzotuma igitinyiro canje kibitangira imbere, nshivuta abantu bose muzoshikamwo, numa basi banyu babaye ibitugu babahunge. Kugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yanyu, nivuge n'izina ko nduhoraho ndi imbere yanyu, kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirire n'ikigongwe uwo nzokigirira. Imana ihabwa icubahiro, niwe uhoraho nye n'imbabazi n'ubuntu, niwe mwizigirwa w'ukuri, niwe azigama amasezerano kandi akayashiza, niwe muzigamyi w'ishengero yaremye. Amen. mwese abajejwe intwaro, abashinga ntahe, abagabo, abapfasoni n'ugwaruka, nitugira amahoro. Nitugira amahoro, dusanga amahoro n'iterambere rishingiye ku gukingira ibidukikije. Nyakubahwa muvyeyi w'intara, twagira muri kano kanya tubahe ikaze ryinshi muri no zone ya Busangana kuri n'umutumba wa Nyambo. Twongere kandi tunabakengurukire cyane kuri no rukundo mudahengeshanya kwereka abo mujejwe bose mu ntara yacu ya Muramvya, mbere na cyane cyane muri no komine yacu ya Bukeye. Nagira nibutse abenegihugu bari hano yuko nyakubahwa buramatari wacu ku munsi wa gatandatu yari yaje kwifatikanya na twebwe, mbere azanatuzaniye n'umushitsi adasanzwe, nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi. Kubona rero ku munsi wa gatandatu yari hano no kuri no munsi wa kane akaba ari hano, ni ikimenyetso kidasanzwe cyerekana umwitwarariko afitiye abenegihugu ajejwe. Nagira ndabasabe mumwize ibiganza, tumukomere amashi menshi cyane mu kumwakira. Ayo mashi mumuhaye sindawemewe, nimwongere ko yandi mashi menshi yumvikana cyane. Murakoze cyane. Muje mu banyu kandi musanzwe muzi yuko babakunda, kandi mbere nyine ntibarabana bakumbuye kubera yuko nabonye yuko mushitse abenegihugu babanza barareka gukora, bagira bati reka turabe umuvyeyi w'intara nawe ingene afata igitaba neza akaduza ivu mu kugira ngo dushobore gukingira ibidukikije. Byumvikana rero yuko bari babafitiye igishika, kandi nabonye nk'aba bakiri bato, nabonye ko harimwo bamwe ko muri batari bwababone. Murabona yuko n'ubu baguma babiheza kugira ngo n'ejo canke hirya y'ejo nimwahura bazashobore kubaramutsa kandi babazi. Rero nyakubahwa, nk'uko tubisabwa n'indongozi zacu na mwebwe murimwo, ku minsi ya kane twama duhurira hamwe muri bino bikorwa bijanye no gukingira ibidukikije. Twari tumaze iminsi turiko turakora amatuta kugira ngo dushobore kwitegurira neza umwaka wo guteragira ibiti. Ubu rero muri ino minsi twihaye ihangiro ry'uko dukingira isi ndimwa. Ivyo rero twasavye abajejwe intwaro ku mitumba ndetse n'abafundi hamwe n'abenegihugu yuko haba ari ku wa kane canke ku munsi wa gatandatu, mu kurindira yuko dushiramwo imbuto, tworaba hari imiserege hose tukayifurura, aho itari tukayica, kugira ngo dushobore kugumana akanovera k'isi ndimwa, hanyuma noneho gutyo dushobore kuronka umwimbu, twongere tunakingire n'isi yacu, nk'uko na nyene icubahiro Sebarundi General Major Everetse Ndayishimiye amazi menshi agira ati, nifuza yuko inzuzi twabona ziri kudicamwo amazi asa n'umusarara, kugira ngo irivu ririmwo novuga ngo ibidutungira ubuzima bivuye ku mwimbu rigume riri muri nosi yacu ndimwa dufise. Tukaba rero tubakengurukiye kubona mwaje kudufasha kino gikorwa, twongera kandi tunasaba abenegihugu haba ari ku munsi wa gatandatu, ni kuvuga hirya y'ejo n'umunsi wa kane uza, babandanye bino bikorwa gushika tumaze gushiramo imbuto canke hose tumaze kuharima. Mbere tukanabasaba yuko umwenegihugu wese bunaraba yuko n'itongo ryiwe rikingiye, ntarindire yuko tuza mu bikorwa by'iterambere rusange ntitwakwira hose, ubwo umwe wese akingire isi ndimwa yiwe. Kandi ndabona ko aryo ko gukebura no gutera kamo abenegihugu,
twarumvise yuko harimo bamwe bahora bafurira imiserege twaciye, tubagabisha yuko uwo tuzofata yagize imfa gusa izi nguvu zose dukoresha yuko azoronka ibihano bidasanzwe. Kira noneho ni n'ubujuju, nta muntu yosiga umuntu hama nawe acagaruka yisige ivu canke yigire nabi. Burya nkamwe rino tongo tugira duti niba ko canke n'akarusho agize ko kubona ronka abaza kumufasha ibikorwa nawe yabwirizwa kwikorera. Kumbure tukanabasaba yuko buronaheze bagateragira ko ubwatsi kugira ngo n'ibitungwa bishobore kuronka icyo bifungura hanyuma biheze biduhe amase. Twagira rero nyakubahwa ko mwanagendanye n'umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi, tubashikirize ibisabo by'abenegihugu. Ni ibisabo bibiri kandi birabenegihugu ba hano, tumukira abenegihugu ba hano, ikindi ni cy'abenegihugu bose muri komine ya Bukeye. Murabona yuko Imana yadutabaje akavura kandi dukurikirana turumva yuko imvura ihari ikwiye. Byumvikana yuko bamwe n'abandi bamaze gutangura gukenera gusohora imbuto. Mugabo mu nama twakoze n'abajejwe intwaro twarumvise yuko hakenye imbuto y'ibigori. Imbuto y'ibiraya mbere yo twanavuga naho iboneka izimeze nk'izimvye kandi ntitunayironke ku rugero twifuza. Twasaba rero yuko boza bakadufasha imbuto ikaza hakiri kare kugira ngo tuze turonke umwimbu mwiza. Kumbure mbere n'umwavu ntibarawuronka, vyoba vyiza mu gihe byoshoboka ko ubonekana vuba kugira ngo mu ndwiza abamaze kurima bashobore gutangura guteragira. Ico ni gisabo kiraba abenegihugu bose muri komine ya Bukeye. Turafise rero igisabo ciharije kuri no mutumba wa Nyambo. Uyu mutumba wa Nyambo ndetse n'imitumba vyegeranye na Mikibira ni umutumba nkuko mwabibonye barima cyane mbere no mu kiringo cici. Mwabonye yuko hari imirimo irikiregereza kuyimburwa. Byumvikana ko bifashisha amazi ava ku musozi bagaheza bakavomera kandi barabitegereye, kandi tubona yuko ari nk'ikigega c'ikomine mbere n'intara mbere n'igihugu, kuko ivyo bimbuye biraheza bigashoka ku masoko bigafasha abenegihugu bo mu zindi ntara. Aha rero twararonse umugambi w'ishirahamwe FAO. Aha nyene ni nko ku metero 3 yaha turi aha hepfo hanyine aha, aho bagomba kudukorera umugende wo kuvomera aya matongo yose ari hepfo. Rero ibikorwa byaratanguye mugabo haragera igihe birahagarara. Mbere bihagarara n'abenegihugu badahembwe. Twebwe twarabimenyesheje umuyobozi mu ntara, mbere turanandika n'amakete namwe bwo twabahaye mbere n'abandi n'umushikiranganje n'ujejwe ico kigo FAO, dusaba yuko uwatsindiye isoko uwo muhindura bakatuzanira uwundi, uwo mugende ugahera n'abenegihugu bakoze bagahembwa, hanyuma uwo mugambi bifuza ugaheza ukabafasha mu iterambere ryo kugwiza umwimbu. Twagira rero dusubire tugarukane ico gisabo, mugende mutubarize iryo shirahamwe ryazanye ubwo buryo, ko twumvise yuko atsindiye isoko yarabitaye agahunga, baturonderere uwundi kugira ngo nitwasubira kwegereza ibikorwa bizobe vyaraheze, hanyuma abenegihugu bashobore kuvomera bongere bashobore kuronka umwimbu ushimishije. Nagira je ngarukiriza hano nsubira kubaha ikaze ndamenyesha yuko komine itekanye, abenegihugu bari ku kivi kandi bahimbarirwa ibikorwa by'iterambere rusangi kandi bagahimbarirwa n'indongozi, nkuko mubona yuko bitavye ku bwinshi kandi bazindutse bakaba bakoze ibikorwa bitari bike, bakaba nabo nyene twobakengurukira cyane. Nkabasaba rero yuko baza bagatega amatwi amajambo aza gukurikira kandi bongere bayagire ayabo. Niharambe rero iterambere ikomene yacu no mu ntara yacu n'igucacu, niharambe gukingira ibidukikije. Murakoze, Imana ibahezegire mwese. Nyakubahwa Buramatari w'intara nziza ya Muramvya, nyakubahwa Musitanteri wa komine ya Bukeye, nyakubahwa musanzwe murongoye ikigo c'ingo n'imiryango mu ntara ya Muramvya, ba nyakubahwa bafundi b'indimo muri ngaha, nyakubahwa musanzwe muserukira ikigo Croix Rouge hano muri zone ya Busangana, ba nyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro.
dusangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere bishimikiye ku gukingira ibidukikije. Nagira rero mbanze mfate kano kanya muntize ibiganza byanyu, dushimire Imana rugira byose yo yatumye dushika ngaha, hanyuma tugakora ibi bikorwa duhejeje gukora. Mumfashe tuyikurire ubwatsi. Ubugira kabiri nagira mfate kano kanya nshimire nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Muramvya, we yama ariko aradufasha mu bikorwa bitandukanye, byaba ibyo gukingira ibidukikije, byaba ibyo gukurikirana imirima. Mumfashe nawe nyene tumushimire. Rero kuri uno munsi uri hejuru twaramutse dushika ngaha gukingira ibidukikije mu gusibura imikobeko hamwe no guca iyindi mishasha. Nagira mfate kano kanya shimire mwebwe bene gihugu bo ngaha muri zone ya Busangana, na cane cane ku mutumba wa Nyambo. Mwama muriko murakora ibikorwa byo kwiteza imbere, na cane cane mubicishije mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Namwebwe mwikomera amashi. Aha mvuze gutyo kuko uno mutumba wa Nyambo uri kumwe n'ino mitumba begeranye ya Kwantsinda n'iyindi mitumba iri muri kano karere, ni mitumba imaze igihe kinini ifasha mu kugwiza umwimbu, na cane cane mu gihe cici. Aha nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Muramvya, nuko kano karere na karere baza baramenye kurima muci, bakamenya kugwiza umwimbu, aho mu kurima bavomeye bariko baravomera imirima atari ivyo bigishwa. Kuko imbere yuko haza gukorera umugambi wa FAO, nuko hano muri kano karere abenegihugu bo ngaha bakwega amazi ibirometero n'ibirometero, bagenda ayo mazi agenda aravomera aho aciye. Rero aha muri kano karere muri rinoci twarashoboye kuvomera imirima yoba yababa amahegitari ashika 50. Nagira subire ndabashimire. Rero ikibazo mustanteri yabajije ati ibyo mugende wakozwe na FAO bigeze hehe? Aho bigeze nuko ubwa mbere uwo mugende abari batsindiye isoko yo kugira burya rugomero rwo kuvomera no guca umugende kuri no mutumba wa Nyambo no ku mutumba wa Busimba muri komine ya Muramvya, barataye ibikorwa. Bata ibikorwa bageze ku bice bishika 70%. Ico bagiye bagize nuko batashoboye guhemba abenegihugu bakoresheje, ntibanahemvye n'abari babahaye ibikoresho. Uno munsi rero ikiriko kirakogwa nuko guharura amafaranga aheraniwe abenegihugu hamwe n'abatanze ibikoresho, ico caraheze. Uno munsi bariko barondera ishirahamwe ryoza kubandanya ibikorwa. Iryo shirahamwe rero niryaza kubandanya ibikorwa, nuko iryo shirahamwe mu masezerano bazoba bafitaniye na FAO, iryo shirahamwe rizoca riheza ririhe ibikoresho bakoresheje, ryongere rice ririha n'amafaranga y'abenegihugu, kuko hari abenegihugu batari bake bakoze muri uno mugambi. Ikibazo leta irakizi kuko umushikiranganje w'iwacu ariko arabikurikiranira hafi, ku buryo twizera neza yuko mu kwezi kw'icumi hazoba hahejeje gutangwa irindi soko ku yindi shirahamwe rizoza kubandanya ibikorwa. Aho rero ni naho abenegihugu bazoca baheza bagahembwa hamwe n'abafuroniseri batanze ibikoresho bitandukanye. Hanyuma ku kijanye n'imbuto zirobanuye, ico mwese mubona nuko imvura yatasuye hakiri kare. Itasura ariho amasoko yo kuzana imbuto mu gihugu atanguye gutangwa. Uno munsi ndiko ndababwira nuko twiteze yuko imbuto za mbere ziza kwinjira mu gihugu. Nizinjira mu gihugu
hazoca hahera iyindi ndwi, ku buryo nimba ziza gushika uno munsi, ku munsi wa kane imbuto zizoba zitanguye kuzanwa mu ntara natwe tuce tuzishikana mu makomine. Aha twese tuguma dusaba, tubwira abatuyoboye, tubwira leta yuko izo mbuto bogerageza zikanyaruka. Narijya abarundi bamaze kumenyera gukoresha imbuto zirobanuye. Ibitigiri vy'imbuto twiteze nuko tubona yuko bizokwira, kuko muri za mbuto z'ibivyagwa bita hybride turiteze amatoni ashika 40 hano mu ntara iwacu. Turiteze n'imbuto ijya bita isega, turiteze yuko yoyo ishobora gutangura muri gushika muri ino ndwi. Aha novuga nyene imbuto itangwa na FAO. Kuri iyo mbuto itangwa na FAO kubera isanzwe ikorera aha muri zone ya Bukeye, cyane cyane muri kano karere, turiteze neza yuko amakoperative yemeye yuko azoshira amatongo hamwe, kuko nibazoha bose tuzoha amakoperative azoshira amatongo hamwe, ku buryo amakoperative azogira ico bita centre de rayonnement, ahantu hashobora kuba harenza amahegitari 3, 4, 5. Rero abenegihugu bo ngaha bari muri ayo makoperative bumve yuko muri uwo mugambi bazoshikirwa. Iyindi mbuto twiteze mu ntara ya Muramvya nuko ejo aho bukera, cyane cyane niciye mwishira hamwe World Vision, nuko naho nyene tuzoronka amatoni ashika 8 y'imbuto z'isega azoca akorera muri komine ya Mbuye, Rutegama na Kiganda. Kubijanye rero n'ifumbire, ifumbire leta iza yaramaze gutanga itangazo ku buryo ku munsi wa mbere tuzotangura kugombora. Mugabo rero aha ico noca ngirwa ko ndabamenyesha nuko haduze ko amafaranga makeya. Umufuko w'ifumbire wahugurwa 29 wo mu bwoko bwa imbura uzogurwa amafaranga 31. Hajya mwahora muja kugombora, mwahora mutanga 20 na bingahe? Mwahora mutanga 24. Haragiye ko amafaranga 2000, muzoca mutanga rero 26. Umufuko wo mu bwoko bwa totahaza ariyo bita ire, mwahora mutanga 26. Ubu muzotanga 33. Ahubwo mwari mukwiye gukoma amashi. Mwebwe mwari mumaze iminsi musaba yuko leta mvyeyi, leta nkozi yobaha ifumbire ya ire. Iyo fumbire ya ire rero niyo uno mwaka izobaha, nizobaha totahaza, muzoronka ire. Kandi mukaba musanzwe muzi yuko ire ikora neza cyane. Aho mwahora mukoresha umufuko wa totahaza, muca mukoresha igice ca ire. Ese ko bimeze? None rero nimushimire leta mvyeyi, leta nkozi. Umufuko ifumbire yo mu bwoko bwa bagara yahora igugwa 26,500 izogugwa 28,000. Ishwagara igiciro cagumye ari ca kindi nyene, umufuko w'ibiro 50 uzogugwa amafaranga 5,000. Rero ngaha cafatiraho kugira ndabatere akamo, kugira cyane cyane aha muri aka karere duherereyemwo k'umutumba ka zone ya Busangana, biraboneka neza yuko abenegihugu mutaritegurira irima ry'agatasi, kuko namye ndaba ibice bishika 60% ibirimye. Naho tworabira hanyene duhagaze igice kinini ntikirimye. None imvura ko yatasuye, hakaba hageze yuko duteragira. Tuzorima ryari, dukoreshe yashwagara ryari. Nico gituma twagomba kubasaba yuko tutocegwa, kuko nitwacegwa kurima iririma ry'agatasi, murazi yuko duca ducegwa no kurima irima ry'impeshi. Rero usohore isuka,
abaza baramaze kurima nabo tubasaba yuko begereza umwavu w'ikirundi bawegereze mu matongo. Tutibagiye rero gukoresha ishwagara, kuko ishwagara murazi yuko ikora n'imiburiburi indwi zibiri imbere yuko dutera. Indwi zibiri imbere yuko dutera tuba twamaze kumija ishwagara mu mirima, na mbere tugaca tugirwa ko tukayizayanganya kugira umuyaga ntuyitware. Rero tumaze gukora gutyo hazoba hasigaye yuko dukoresha imbuto irobanuye, yaba imbuto y'ibigori, yaba imbuto y'ibiraya, kuko na cane cane ha muri kano karere duhagazemwo ivyo biterwa bibiri nivyo biterwa nyamukuru dusanzwe turima, tutibagiye rero n'imboga. Rero nkuko ivyo byatumenyesheje yuko imvura izotasura neza mu minsi 10 igira kabiri y'ukwezi kw'icenda hamwe no mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kw'icenda, aka rero nakaryo keza yuko umwe wese yegereza ibikoresho aho ategerezwa gukorera. Tukaba twifuza rero yuko izo mpanuro ndabahaye twoca tuzishira mu ngiro, kuko twifuza yuko muri ya ntumbero yuko umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko nawe ukaronka ico ubika, twifuza yuko iririma ry'agatasi ryoba irima ryiza kuruta ayandi marima yose twari tumaze gukora. Tuvuze irima ryiza ni ukuvuga yuko ryoba irima twitezemwo umwimbu usumba kure gose umwimbu twari tumaze kuronka. Aha rero umwenegihugu wese mwitongiwe mu muryango iwe aho aherereye yace yishiramwo ati jewe ntegerezwa kugwiza umwimbu. Haba rero nagomba kugarukiriza ngaha na cane cane nsubira gushimira abenegihugu bo muri aka karere ku bikorwa vyiza vy'irima twama turiko turakorana. Impanuro twama turiko turabaha turabona yuko muzigendera, ari naco gituma aka karere ko ngahanye muri zone Busangana muci mwama mubona turiko turabagendera kenshi. Nejo aho bukera ndizeye yuko tuzoza gutanguza igikorwa kijanye no gutera ibiti bibana n'indimo, dufatanije nabo muri Tubura hamwe nabo muri Brarodi. Tuzokorera muri aka karere nyene kugira kuko hariho igice ca hariya ku kibira twarabonye neza yuko ibiti bibana n'indimo atabihari. Rero tukaba twashaka gusubira kubahamagarira kugira mutunganye neza isi yanyu, icemwe akayaga, munaronke n'inkwi, eka n'ibindi byose bivuye mu biti. Tubasabe yuko mwotera ibiti bibana n'indimo abatarabitera, kuko no ngaha anye duhagaze murabona yuko tubona imikaratusi mugabo nta gereveriyo n'imwe tuhabona. Tukaba twifuza rero aho bukera yuko ivyo onye uwo mugambi mwowumva neza. Murakoze rero, Imana ibandanye ibahezagira. Niharambe leta y'u Burundi, niharambe intara nziza ya Muramvya, niharambe zone Busangana, niharambe uno mutumba wa Nyambo. Tugira amahoro. Nyambo oye! Busangana oye! Bukeye oye! Burundi oye! Nyambo tera imbere! Mwihe amashi menshi cyane kuno mutumba wa Nyambo. Nyakubahwa mustanteri wa komine nziza ya Bukeye, kuno munsi uri hejuru mwaduteye iteka ridasanzwe mukatwakira muri no komine yanyu ku mutumba wa Nyambo zone Busangana. Nyakubahwa murongoye igisata c'uburimyi n'ubworozi ukingira ibidukikije mu ntara nziza ya Muramvya. Nyakubahwa murongoye igisata kijejwe gutunganya ivyingo n'imiryango ku rwego rw'intara ya Muramvya. Nyakubahwa murongoye ihinguriro ry'icayi OTB yiteza ngahanye muri komine
yabukeye, nyakubahwa umurongozi wa zone nziza ya Busangana, banyakubahwa mufise imirimo ihambaye mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, gukingira ibidukikije ngaha mu ntara nziza ya Muramvya, komine Bukeye, umutumba wa Nyambo, banyakubahwa mujejwe imirimo inyuranye, mwaje gushikira bino bikorwa. Ndabona abo muri Croix Rouge, ndabona umurongozi wabo, nkabona n'abayoboke biwe. Reka mvuge nti mwese bubahwa bene igihugu wo ku mutumba wa Nyambo, mwaje gukora bino bikorwa byo gukingira ibidukikije kuri uno mutumba muvukako, mubayeko, umwe wese mu iteka ry'icubahiro yahawe n'uhoraho Imana yaturemye. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, umutekano, iterambere rishingiye gukingira ibidukikije mu gihugu cyacu ciza Uburundi. Nakanyamuneza rero ntangere kuri uno munsi wa kane, igenekerezo rya 14 Nyakanga umwaka wa 2023, umunsi wahariwe gukingira ibidukikije, aho kuri uno munsi uri hejuru twaje kwifadikanya n'abenegihugu kuri uno mutumba wa Nyambo, zone Busangana, komine ya Bukeye, muri ibikorwa byo gukingira ibidukikije, ibikorwa byo gukingira isi ndimwa. Turahimbawe rero no kubona ibikorwa nka mwene ibi vyitwararikwa cane n'indongozi z'intwaro ku ntambwe zose, uhereye ku rwego rwa komine, zone no ku mutumba, ikagushika mu gacimbiri nayo kwa nyumba 10. Kandi tukahimbagwa cane kubona ibikorwa nk'ibi vyitwararikwa cane kandi bigahabwa agaciro na mwebwe abenegihugu. Nagomba kubw'ivyo mubanze muntize ibiganza kugira ngo mumfashe, ndabakengurukire cane mwebwe mwese. Iki ni ikimenyetso kigaragaza neza yuko abenegihugu bari kumwe n'indongozi mu ntwaro, ko mumaze gutahura neza akamaro ko gukingira isi ndimwa, ko gukingira ibidukikije. Aha rero mubandanirize ngaha, mwongere inguvu kugira ngo iyi si yacu mubona tuzeko uburaro n'uburamuko tuyikingire. Aho gutwarwa n'inkukura, inkukura igadutwara uburyohe bw'isi, ubwo nabwo akaba ari nabwo butuma turonka umwimbu ushimishije, kugira ngo iyi si rero ndimwa tuyikingire. Nagiye ndaraba aho nagiye ndaca, ndiko ndagana kuri no mutumba wa Nyambo, na cyane cyane ko naje mbona mbangabanganywe n'umwonga. Ndabona ko nkuko ubujejwe gisata c'uburimyi n'ubworozi yabishikirije, ekananya kwa musanteri w'ino komine, ndabona ko mwamaze gutahura neza ko mutereza gukura amaboko mu mpuzu, mukarima no muri ca gihe cici. Murazi ko awambere ahise hageze muci, abenegihugu bayicarira, ukamenga muci nta kindi gikorwa cokorwa. None ubu rero nabonye ko aho yagenda aca imirima irakuze, imwe mbere ndabona yuko iri kirasarurwa, iyindi nayo yimirije gusarurwa. Aha rero nagomba ndabatera intege mwebwe benegihugu kugira ngo murushirizeho kugwiza umwimbu. Aha turi ngaha, indongozi yacu
nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye ntahengeshanya kudutera akamo asaba ko abenegihugu dukura amaboko mu muzu tukagwiza umwimbu kugira ngo dushitse na ya ntumbero ca civugo c'uko umunwa wose uronka ico ufungura nayo umufuko ukaronka amafaranga ubika. Ndabona rero ngaha muri komine ya Bukeye kuri no mutumba wa Nyambo akamo mwakitabiriye n'ikimenyamenya duhagaze ngaha nijya mirima ndiko ndabona hajya ndiko ndatereza amaso amashu n'izindi mboga zitandukanye. Twagomba rero tubatera intege mubandanye mugwiza umwimbu kuko murazi ko n'abakurambere bayamaze bati mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Murazi ko iyo abenegihugu badafise ibyo bafungura bikwiye naho rimwe na rimwe bamwe bategwa novuga n'inyoshambi bagatangura kurondera kuja kwimbura gusoroma ibyo batabiriye akuruya barucishije mu busuma. Ariko iyo ivyimburwa bikwiye mu imiryango yose ikaba ifise ibyo ifungura, turamaze kubona neza yuko n'ivyo vy'ubusuma bigabanuka kuko uretse abibira ingeso muri ico gihe abibira inzara urumva ntababa bahari. None rero mubandanye kuri uwo murindi wo kugwiza umwimbu mubicishije mu kurima. Mwese musohora amaboko mukure amaboko mu mpuzu murime mworore eka mukore n'iyindi myuga. Ndibaza ngaha ku mutumba wa Nyambo nta marigara nibaza yuko ahaba mugabo aho yoba hose ko turi hano tukaba turi imbere yanyu reka dutera kamo ahantu hose ku gataka k'intara ya Muramvya abantu bose bafise iyo ngendo yo kugira amarigara aho gukura amaboko mu mpuzu ngo basohora amaboko bakore abo bantu babigire indahiro kuko uno munsi hafungura ubukozi kandi nsabe abajejwe intwaro namwe aho muza muraca hose iyo ngendo y'amarigara muyigwanye mwivuye inyuma mbere aho bishobotse mwene abo bantu mubabonye mubiyegereze kugira ngo mubereke aho bakora. Turazi ko hari imirima mu matongo ya leta canke n'indi mirima ifise akamaro muri ibi by'iterambere rusangi, maze mwene abo bantu rero baje kuduza ikivi hamabone neza yuko kizira kikaziririzwa kudakora kugira ngo ejo uzohave uja kurara umugono abandi. Nagomba kandi ndabatera kamo nuko urongoye igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara yabishikirije mwijukire umugambi wa leta wo gushira amatongo hamwe, mushira amatongo hamwe murimire hamwe kugira ngo n'abajejwe iki gisata c'uburimyi n'ubworozi ku ntambwe zose boroherwe kubafasha uburyo mutera kijambere, mugatera imbuto irobanuye, mugatera imbuto imwe kugira ngo muzimburire rimwe hanyuma muce mutegura irindi rima mwezwe igiterwa kiba kigezweho gutegwa muri ico gihe. Aha rero nagomba vy'ukuri ndahashimikire abenegihugu mutahure neza ineza yo gukorera hamwe, gushira indimo hamwe, hanyuma mukarima mu mwanya umwe kandi mukarima igiterwa kimwe mugiwe imbere n'abajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi
ndetse no gukingira ibidukikije haba ku rwego rw'intara cyangwa urwego rwa komine kandi mugiwe imbere n'abajejwe intwaro. Nagomba kandi muri kano kanya ndabakengurukire cyane, naganira na nyakubahwa musanteri arambwira yuko muri iki kiruhuko ugwaruka rwo muri komine ya Rubukeye rwashoboye guterera cyane mu bijanye n'ibikorwa by'iterambere rusange. Yambwiye yuko hakozwe ibikorwa bitari bike, mbere ibyo bikorwa byakozwe ugiye kubiha agaciro mu mafaranga numvise ko yoba amafaranga menshi cyane. Ndabakengurukiye rero rwaruka kuko mumaze gutahura yuko uno munsi ari mwebwe Burundi bw'uno munsi kandi ari mwebwe Burundi bw'ejo. Uburundi bufise ihangiro cyo kuba igihugu giteye imbere. Nacyo gituma rero iryo hangiro kugira ngo turishize twese tutegerezwa kubigiramwo uruhara, na cyane cyane mwebwe ugwaruka. Muhaguruke rero mukura amaboko mu mpuzu kugira ngo mu mirimo yanyu mujejwe ya minsi yose mukore maze muteze imbere igihugu cyacu cy'Uburundi. Abari mu mashuri mwige mushize ko umwete, kuko twifuza ko urwaruka ruriko ruriga uno munsi ejo ruzoheza amashuri ruba urwaruka by'ukuri rufitiye akamaro igihugu cyacu ndetse rugafitiye n'imiryango rukomokamo. Tubabaza cyane iyo umuvyeyi yakwitangiye kuva ugitangura umwaka wa mbere akurihira amashuri, akugurira ibikoresho, hanyuma inyuma y'imyaka 10 n'ingahe uri mu mashuri, hanyuma ukavamwo umuntu ataco ashobora gufasha umuryango. Rero ico dusabwa mwebwe ugwaruka muri mu mashuri nuko mutegerezwa kwiga kandi mukigana umwete kandi mufise n'ihangiro. Ihangiro ry'ico mutegerezwa kuvamwo maze mugateza imbere igihugu cyacu c'Uburundi. Uno munsi kandi uri hejuru twaje ngaha muri komine ya Bukeye kuri uno mutumba wa Nyambo, inyuma y'urugendo twigeze kugira ngaha muri komine ya Bukeye aho twaje gushyigikira imiryango y'abatishoboye, imiryango y'abagendana ubumuga, imiryango y'abantu aho nikora. Icyo gihe twarashoboye kugaseke twadufise gufasha imiryango itari mike abajeje intwaro bari bashize imbere. Twagiye kuri uwo munsi hari umuntu wo kuno mutumba agendana ubumuga, turemereye amabati yo gusakara inzu kuko yari yadushikirije yuko afise ikibazo c'uburaro. Kuri uwo munsi rero uri hejuru tubicishije mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ugushyikirana, twaje twitwaje inyishu kuri ico kibazo c'uwo mwenegihugu agendana ubumuga afise ikibazo c'uburaro. Twaje twitwaje amabati yo kumusakarira iyo nzu kugira ngo nawe co kimwe n'abandi benegihugu nawe agire ubuzima bwiza, ashobore kuryama aticura ivano bimugwa mu gutwi. Mukanya rero ngira ngo nyakwa musanteri aca twereka aho umunyagihugu atumbereye kugira ngo tuje twese kumushigikira, tumufashe ayo mabati aje ko ku nzu, gutyo tumurinde ivana ryo mu gutwi, murazi yuko ribabaza. Twagomba kandi dutarakamo n'abandi bantu bafise ico birengeje bashobora gufashisha bagenzi babo bari muri iyi migwi
y'abantu batishoboye, abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga. Umwe wese muco ashoboye agire icyo tuterereye muri ya ngendo yo gushyigikirana mu kibano. Iyi ngendo murazi ko kuva na kera yamye yunga abarundi kuva kuri ba sokuru, bamye bashyigikirana bagafashanya, haba mu magorwa eka mbere no mu mahigwe. N'ubu rero ntitubidehe, abarundi twese tuhagurukire rimwe, dushyigikirane, twese tugire urunani, maze dushobore kuja mu iterambere twese, ata murundi n'umwe dusize inyuma, duhereye ngaha mu ntara ya Muramvya muri komine ya Bukeye. Nagomba rero soze nongera ukenguruka cyane nkengurukira indongozi za komine ya Bukeye, uburyo nyakubahwa musitanteri mutunganya ibikorwa by'iterambere rusange. Turabona yuko ikomine ya Bukeye uno munsi iri ku muvuduko udasanzwe w'iterambere, kandi sagaseseshwa rumuri ni mu bisata byose. Ivyo rero mubikesha cyane indongozi ziri imbere yanyu, urwego rwa komine, urwego rw'amazone, aho mwitoreye mu nama ya komine. Turabona ko mwese mwunze urunani kugira ngo muteze imbere ino komine, kandi intambwe muteye ko by'ukuri ni intambwe yo gushima. Nagomba muntize amashi, tukenguruke cyane abo bose bitanga batiziganya kugira ngo iterambere ikomine ya Bukeye igezeko ishobore kurishikako, tureye kuri nyakubahwa usanga komine ya Bukeye. Muramirize rero mubandanirize kuri uwo murindi kugira ngo abenegihugu bose tubona imbere yacu, turabona basa neza. Birabona ko yuko abenegihugu muri komine ya Bukeye na cyane kuno mutumba wa Nyambo cyukuri murafungura, ngira nizijya mboga mbona haja hakoze, ndabona mufise isura nziza, biraboneka ko mufise inguvu, biraboneka ko mufungura neza ibivuye mu maboko yanyu. Imana mushobora byose rero ibandanye kuhaja imbere. Hanyuma muri kino gihe c'agatasi, nk'uko ubujejwe gisata c'uburimyi n'ubworozi yabushikirije, mukure amaboko mu mpuzu, murime by'ukuri kugira ngo muri kano gatasi umwimbu tuzoronka uzogwizwe inshuro nyinshi ku mwimbu tuba dusanzwe turonka, gutyo umwenegihugu wese ashoboye kuronka ibyo afungura, ariko kandi aronke n'amafaranga yo kwikenura mu bindi bitandukanye. Imana mushobora byose ikomeze kubaja imbere. Tuzokongera kugaruka ngahanye kubashigikira muri mwene ibi bikorwa, dusanga muri abandi bantu muteye imbere mu bijanye n'iterambere. Ntazoba ari kera, mugabo naho bari mu mezi 3 canke 4, turazi yuko tuzosanga muri kuri ntambwe. Murakoze. Uhoraho nyene imbabazi, ni wewe watabaye Uburundi, abarundi twese turagushima. Uri Imana yo kwizigirwa, uhoraho nyene imbabazi, ni wewe watabaye Uburundi, abarundi twese turagushima.
komera amashamashamashamashamashamasha banyagakiza mu Burundi utanga imbabazi mu Burundi zana amahoro mu Burundi uri Imana yego yego ayiwe uri Imana we uri Imana we ayiwe nyakubahwa musitanteri wa komine nziza yabukeye nabo musangiye imirimo ku nzego zose za komine ba nyakubahwa twagendanye uhereye kurongoye igisata cyo gushikirana ingo n'imiryango mu ntara urongoye igisata cy'uburimyi n'ubworozi gukingira ibidukikije mwese bubaho mwese muri ngaha nyakubahwa nyenurugo Pamphile uno munsi twagendeye hano kumuhana iwawe bene igihugu mwese mu cyubahiro ciwe tugira amahoro dusanga amahoro mu rukundo no gushyikirana mu miryango wa Pamphile no mutumba wa Nyambo twaje ngaha inyuma y'urugendo twagize ngaha muri komine nziza yabukeye aho twari tuje gushyigikira imiryango y'abageze mu zabukuru imiryango y'abantu abonikora eka n'imiryango y'abagendana ubumuga kuri uwo munsi twarahimbawe cyane kuko twarashoboye kuramira imiryango imwe imwe yari mu bukene budasanzwe no kuri uwo munsi rero uyu muvukanyi wacu agendana ubumuga Pamphile yadushikiriza umwitwarariko wiwe yuko akagira akazu abamwo gasakaye ko igihe cyose imvura iguye imvura rimugwa mu gutwi uwo mwitwarariko rero twawufashe nka nkama ni naho natwe twagiye tukabishikiriza abaturi imbere twabicishije mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugushikirana tugira Imana nyakubahwa umushikiranganje arongoye ubushikiranganje aratwumva aratwumviriza kandi aradufasha kugira ngo twishure ku mwitwarariko w'uwo muvukanyi wacu Pamphile naha rero kuno munsi uri hejuru twashitse ngaha tuzanye inyishu ku kibazo cy'umuvukanyi wacu Pamphile iyo nyishu nayo si yindi inamabati angana 25 twaronkejwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugushikirana kugira ngo tuze gushigikira umuvukanyi wacu Pamphile maze tumusakarire ino nyubakwa mubona kugira ngo nawe cyo kimwe n'abandi benegihugu tumurinde imagi imvura ya misi yose mu gutu igihe cyose imvura ibiguye none rero nyakubahwa Pamphile serugo mbuno muryango twagomba ku izina ry'abadutumye bakaturungikana aya mabati nyakubahwa umushikiranganje mu byo ajejwe harimo ugushikirana tukorose rero ingabire y'amabati angana 25 gutyo aba bafundi bateguye bagufashe kuyashirako imvura murabona yuko yatasuye twizere neza yuko mu kiringo n'imiburi icimisi ibiri atamagi imvura uzosubira kumva mu gutwi wiryamiye hanyuma rero nagomba nkengurukire kandi leta mvyeyi leta nkozi iyo ibicishije mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugushikirana atako idakora kugira ngo
iramire abenegihugu, igarukire abenegihugu na cyane cyane abenegihugu bari mu bukene biturutse ku mpamvu nyinshi, urabavukanye ubumuga, urabageze mu zabukuru. Turabona yuko leta y'u Burundi, leta mvye, leta nkozi ibitwararitse cyane. Turabakenguruka cyane kuko ikibazo cy'uyu mwene gihugu Pamphile cyari mu bibazo byari bituraje ishinga. Mbere hambavu ikibazo cya Pamphile nagomba menyeshe ko hariho n'ibindi bisakazo byaraye bishitse mu ntara ya Muramvya kugira ngo bibandanye bifasha gusakara amazu ya mwene abantu bageze mu zabukuru, abantu bantaho nikora, aba bantu nyene mubona yuko vy'ukuri batishoboye. Hanyuma rero twagomba dusabe aba nabo baronswa bino bisakazo kugira ngo babikoreshe icyo bigenewe. Ni ukuvuga ikibazo badutuye basaba ibisakazo, nivyo turiko turacishura, ariko kandi dusaba yuko ayo mabati kuri yokora igikorwa bayasabiye. Ntidukekeranye yuko uwewe Pamphile ubunyene aya mabati yose uko ari 25 acaja kuri iyi nzu kugira ngo amurinde imvura, ariko no ku bandi bazoyaronswa ngira ngo nko mu ndwi itangura ngaha mu ntara ya Muramvya akamo tubatera nuko ayo mabati vy'ukuri bakoresha ico bayasabiye kugira ngo umwene gihugu wese kugira ngo agire amagara meza, ubwa mbere aronke ahaba heza. Na kare no mu Kirundi baramaze bati umuntu agire ahaba yubahwe. Ndabakengurukiye rero muri mwese bene gihugu mwafashije kugira ngo nk'uyu muvukanyi wacu aronke iki kigega c'inzu, kugira ngo natwe turonke aho dufatira kugira ngo dushobore kumufasha ashobore gusakara inyubakwa yiwe. Turazi neza yuko iyo mutabigiramwo uruhara, turazi yuko Pamphile byari kumugora, mugabo kubera ko ubugirigiri bugira babiri, mwese mwaragiye hamwe hama muramufasha, arashobora kutuza rero ikigega c'inzu. Turasaba rero yuko mubandanya mukora mwenuko mushigikirana mu kibano, ufise ingorane mukamuba hafi mukamufasha. Abantu twese tugahaguruka tugafashanya tukagira urunani kugira ngo twese dushobore gutezanya imbere, maze tuzoshikire iterambere atanumwe dukumiriye, atanumwe asigaye inyuma, twese turi kumwe. Murakoze. tugire kirisi imyaka yose. Mbaye ngashimira umukuru w'intara yacu nziza ya Muramvya washitse n'ukundaba ngako akakabuga. Tugira Imana yama imbere yacu nabo nyene n'abarongoye bose. Aha rero sinoreka kumushimira kukuntu iteka nteye imvura kayo ntuze nyumurabona udusheshine nashizeko twaye umuyaga wari wanatugumaze tugurura ndondera amabuye nshirako. Jewe rero k'uyu munsi uri hejuru mbaye ndashima cambere cimva mutima mugabo nabonye ko tuzaba tubadukeye tumuramaye tuba tubaduke mbe ndamwitura ko ntaraneza gushirako tugakeha aremera telefone ntayireke kuyitaba njemwe mpumanira amayinite musitantera arayama kandi ndabizi naganirira ukuntu nzoga none nafashe n'akavinarima ndagata naciye ibiti ndamukoze ambwira ngo nimicire igiti ntiyumvira ku mutima ngo warabyici ntinabyici none vyature ngo vyatura rero narira iyi mvura mu kwicangiye hageze nkarira none kayo baramuvye imvura nyagiriye mu kibiri imyaka 4 n'amezi 8 none nyagiriye mu gihugu campurimwo abantu mu Burundi numva ngo leta nkoze leta nsinzi none ko zinga none bigenda gute jewe mu gihe ndezemwo none ngwe mu bana himbe bakaye navuye hasi reka ndagenda n'Umuramvya kabiri sinamubona
ndamutelefone ngo ibirimo si ibyo by'ibyo by'iwawe gusa niryo jambo yanyishura naciye mbaza ndatandura imodoka ndaza mugo kuwa mbere ndamwukotse ko kuwa kane ngo ndaje wawe kumutuma n'ubuzoza ngo nzora sasa mu gatondo saa 3 cyangwa ngo ndaje ngo sanga imisumani yaje ni mugabo uburyo bwo kuyigura ni mugabo nyine nze ko yigidene kamahe singira rumwe utayafise ngo njanisubirira inyuma gusa ndabiva nemwe nireka nje n'inyamirambo nti ndazi ko ndayigideni barayima wona nabyo yakura imana izoyama neka muzitaneri yaje ndamubona imbere yanjye kandi nakubitsa n'icegera ciwe bari kumwe n'umukarani akora mubiriwe ndamubona ngaha n'abandi bose ntari bwanabone ngaha bahicaye hano none kantuze ndatamikana nikimbura amarira iyo misumani sinibaza kumfunga je ndabizi kandi ntawe uzotonda imbere y'inzu wanje kandi bayisaka ngo aze gukora ko bati ngo yampaye imisumani icyo nikirimo enya ko wabura amatare wacu kuvuze ngo n'abandi bacu wabazaniwe imana igumigisha kandi yo kuyindi ntwaro urongore ku province ya Muramvya yacu uyigire neza nkuko wayitagatishije kuko umunsi ndagusaba ututuntu mwiciza mwako wakoze muri komine Bukeye nabonye umutegetsi wa mbere aza gusangira n'abagenda n'umuga n'ibitama byashaje harimwo n'ibyagugumizuku bagenda barabasekura mbona raca baramukije bose arabahereje ico barya ico bafungura ico banywa n'ico bivuga n'isabune y'uko n'agahamba kabatahana muhira ngo ntimugende n'amaguru ngo genda n'imodoka ngo abagenda n'imoto mugende n'imoto mushike muhiri wanyatankomanzi twese abahari nta numwe yavuye hadashe agize ngo inyota iramufasha ngo byangwa izuba yashonje byose yarabiduhaye none iciza nagusabye urakishikirije ugira amahoro ku mana mu bantu aho uciye bagende bavuga ati nguje umuvyeyi w'igihugu buramatari wacu w'intara nziza ya Muramvya tugira amahoro n'agateka mu banyagihugu bose uburimyi ubworozi byose ugumubishigikira tugire kirisi abantu bawe barakuze turagushimiwe gukomera amashamasha